bariko baratwigisha n'abagiye bafata amajambo bagiye bagaruka ku ijambo ryo kunyuruza abantu. Ico kintu rero muri iyi minsi cyo kunyuruza abantu kirakomeye cyane. Uzokumviriza radio umunsi ku munsi uzakumviriza ko banyuruje umuntu twabuze irengero, twamutoye ikiziga, twamubuze. Ico nashaka guhagarara ko rero Ademere Kiyobo yavuze ati muhagarare ubwoba, babivuze ntimugire ubwoba nibasubire kubakura mu kamwega. Naje rero ndabisubiye usigaye bw'inzira bw'imvuga gusa abarundi bose mubonye ejo baje gufata umuntu vyama mu masite muri ville ruguru bagafata umuntu mwese mugaca mwiruka. Rinda muhagarare ubwoba byadade yabivuze mubaza bati banza mutwereke icemeza k'uyu muntu mutahe ubihe kugira umuntu ahagarikwe. None unazoza araza muramwe igihumbi muce mwiruka bizogenda gute? Ibyo ariko byaregera 2022 none byagarutse. Nuvuga ko rero ari inzira guhemuka ziri ngaho, atari inzira guhemuka n'abarundi bose icoke no gucana. Baje gufata umuntu mukavira hasi rimwe iyo muruka mukayizibira gushika baberetse ikibagenza. Musanzwe badafise umutahe abumva ca mufata wonyene mukabashirikiriza inyabiramabi murakoze. Murakoze cyane mashi.